muri Eglise Repentance cyakabiri ndashimiye umutware wanje n'umutima kwiradi ashara harondeza nta n'umuntu yamurari gushikara hatura amara amaze kuhatura nanje sharahiye muco amarere kindi cyakabiri ndashimira Imana cyane kwakoze ibintu Imana bonga jewe uyu mwana ahagaze ngaha yaramaze hafi umwaka turara twicaye ni kuvuga hari isaha yagera akacabyuka avuze induru avuga ngo nzo kumwandiye ngo ikoko tukarara twicaye ahantu hose nagenda mu rusengero naramugenda ganda kw'Imana yo mutabana hagirike ndumva ko dushe ndabona hano n'umujana ariko tumaze kuzanga muri Repentance kuzi b'Imana barafasha uyu mwana bashobora gusengera kuva ico genda hamaze muri Repentance uwo mwana ni muzima araryama impanga araryama haleluya ndashimira ndashimira ko mwatwakire muri Eglise Repentance twaragenda ahantu henshi twenda gusengera umwana tukabura n'abakozi b'Imana Yesu abahezekere cyane kwa mutu umwanya kandi mukatwakira turari kandi tuzoguma tubakira mu izina rya Yesu amen. Satani yarashavuye cyane abonye umwana amaze gukira muri iyi ndwi aca atandukira umwana mpetse kuwa mbere turatwicaye umwana araravuza induru twagime saa 8 z'ijoro hanyuma kuwa kabiri cyangwa saa 10 ndanje muri Repentance no musi kwa kabiri ngirangende sinari kuri program Imana ishimwe acendonka ko nari ndishashane nari nicaye cyandashikira rero uyu mpetse uri umwe twatwara twicaye imisi ibiri ubu ni muzima umwana ameze neza cyane amen. Ndashimiye pastor yabatishe deliverance ikityandikisho za samedi yesameza kirisha kana bataraziga urabasabiye baza kuziga dukomera amashyi umwami Yesu abona abadayimoni bararabariza abana Yesu ashimwe amen. Yesu ashimwe kandi hama nanje magaze nganje gushima Imana mama wanje wamaze kumugira cesarienne inshuro zitatu kuwa mbere naramutelefone ndamubaza uko ameze acambira yuko arindiriye icyo Imana ivuga yavuga ati ahagomba apfe anavuga ati jewe ngira nsenge mama wanje ntapfe ndamutelefone kandi acambira ngarindiriye icyo Imana ivuga ncamvuga ati mu kuryama nkaryama senze mvuga ati Mana ndagusavye mama wanje ntapfe ndakwinginze burya nisenze uko nkacandyama ariko imbere yo kuryama nkaryama kuri ryawe nkavuga ati Mana mama wanje ntapfe n'ubundi nkamutelefona akambwira icyo Imana ivuga ugira kabiri ndamutelefona acambira ngo bandungitse kwa dogiteri bambwiye gende kundaba kanseri ndavuga ati mama wanje ntagwara kanseri je namenye na Repentance cyane ndafata ryabuye uko ndyama ndaryamako kuwa kane naramutelefoni yambwiye hari umugabo akomeye wo mu ijuru yarayamvuye ubu ndakomeye amen. Amashyi menshi ku mwami Yesu ndashimiye Imana ko yarayimpaye akazi yuko ubumpora ikintu ndagusabye pasiteri rusengere hariho umuntu yambwiye yuko n'ubundi ndasakaza nzompangara atashinduka ndose abona abazimu jya simuntu uratinya ibyo abazimu bavuga kandi barageze muri Repentance iyo abazimu bavuga Yesu nashimwe amen. Ndashimiye Imana kuba nk'igihema kuba nk'ikiriho hariho abarozi baza mu ijoro bakampamagara ngo deta ariko ndashimira Imana kuba nk'igihumeka ejo narafashwe ndagwara ndumva yuko ngeze gupfa kumpera ndabona urupfu imbere zanje ariko Yesu araza aravuga ati ndi kumwe nawe mwananje ubu ndacariho mw'ijoro namwe imiti maze bamaze kuyima ndasagasaga ndabura hirya no hino ndavuga ati Imana aha biraheze n'ababyeyi batari hampande yanjye ndavuga ati Imana niyankiza nzogenda gutangisha imbere zanje nawe tuzonyongera ku kazi aho ndi Imana igiye kuyumvira nasabye uruhushya barampa uruhushya ubu ndashima Imana yuko naje ngaha akamashini ntahe Yesu n'abaheza amen. Mwami Yesu aguhumurisha cyane Yesu nashimwe amarajyo kuwa Mungu nari ngaha
umukozi w'Imana aravuga ngo umunsi atora icyo afise nanjye ndavuga mpashata kintu mfise mugabo umudamu yari imbere yacu gato acavuga ngo nta muntu bafise ngo niyo yitora ndayitora nyuma niyo yavuga ati umwe wese ikintu afise arondeye ikintu atangira Imana nanjye nari mfise udufaranga dukeya ndavuga nti jewe ngaho udufaranga sinadukorako kuko nutwa akazi k'abantu ukamunye muwundi mutima ukavuga ati reka ndayatange Imana nikama ukora mu gusenga sengera akazi k'abantu kugira nanje Imana impezagiye ndayatora ndayazana ngaho imbere maze kuyazana ndatanga avuga nti Imana ntiwabonye nanavyase gutanga mugabo uremera ndatanga umpezagiye ndashima Imana yuko nshitse muhira saa munani natanguye kugura ndakora akazi naradandaje amafaranga hariko ndandaze kuva no mu gitondo umunsi wose ndashima Imana cyane. Amen. Turadandaza amafaranga utangiye udandaza na rimwe. Aha, Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi banje gushimira Imana yo yemeye ko nongera kuza muri iyi ngoro y'Imana. Imana nihabwe icubahiro. Ndakunda repandasi sino babwira abantu b'Imana. Rero ndagera igihe kuwa gatatu ndavuga ati reka nje mu masengesho Yesu nahabwe icubahiro. Hanyuma nditegura ndaza nigira igihangange nzana amaguru Yesu nahabwe icubahiro. Yaza mwibarabara yasitara niko bita hasi mwibarabara Yesu nahabwe icubahiro. Ndaryama mwibarabara Yesu nahabwe icubahiro. Abantu bifuka mu maso inyuma yaho ikindungikira imisoro ibiri iza yiruka irambaza mama wavunitse bibi ntacubaye ndabwira oya ntaco mbaye baramfata umafata uku undi afata ukarate baraterura ndahagarara Yesu nahabwe icubahiro. Hanyuma ndababwire abantu b'Imana iba narababajije mbega mubonye ibi bintu bimbaye ko ari biki nabo barambwira ati mama twabonye usitara hanyuma wikubita hasi. Imana nihabwe icubahiro. Sinavunitse ntaco nabaye ndabandanya ndaza ndabwira Imana ngeze gahamana nikubise hasi uko yari mukamera yego mu mirango waho udatambuka n'intambo yego ariko ndashika ndabwira Imana ati Imana wabonye ko nikubise hasi rero Yesu ndosubira kugaruka n'amaguru ntabonye ikinyunguruza Yesu nahabwe icubahiro. Aha nari maze indwi ntaza ntagira ikinyunguruza Yesu nahabwe icubahiro. Hanyuma ejo mbona nta kigenda gushikana saa 3 y'ijoro. Hanyuma ndabwira Imana ati none gamana ubu ndongera kwirirwa ngaha kandi wewe ni wewe nza gusenga ni wewe nkore nta maguru ngenda mwijoro rero mu masaa 3:30 ndonga ibihumbi 30. Yesu nahabwe icubahiro. 30 cyandabwira Imana ati Imana ndose ibihumbi 30 rero harimo ya bisi harimo na ya bisi y'umwana wanje kandi harimo n'ikigira 10. Yesu nahabwe icubahiro. Ikigira 10 rero nagitanze n'umwana wanje kukazinduka naramuhaye pasi warakaze hanyuma kumaze protocol nazo protocol hanyuma rero ndashimira Imana cyane ndashimira Imana nuko abana umwana yaragwaye yaronse mitende na wa mupfakazi wanje yaronse mitende nawe nyene ubu n'amahoro nukuri ndashimira Imana. Hanyuma ibisigaye ho ndakunda ndasigaye nimuyimpera amashi. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Nje ngahaye nje gushimira Imana kubona yarangirije umwana mfise mu maboko. Mardi nararondeye kakunya shushe cyane kandi ari ku muti ubushuhe ndakarondera ndakabura. Cyandabwira pasteur ndamutelefona pasteur uri mufashe kakunya ndakarondera ndakabura. Acambwira ngo ni shetani yakakunyaze ejo uzoze ndagusengere ugafise ndagasegere cyandazana n'amazi aramusengera cyandagana ndamuha kakunyu ndamuha n'amazi ariko ndamutwara kwa muganga nk'abakristo mwe ni ukuri muze mwemera Imana naramushikanye mu bitaro
ndamuhereza kakunya arakanywa ariko baramutera n'imiti nuko umwana ntiyafungura kuko yari afise ibintu agwaye mu kanwa nukuri uwo mwanya yarafunguye mbije ko muhereza kakunya arafungura kandi ashima Imana muri ico gihe sinaraye mu bitaro. Haleluya, amen. Imana nukuri irakora mutemera mwemera nukuri muyemere irakora iri ku kazi. Amen. Nuraheza ariko rero satani yagize ishavu uyu mwana acimuteza idayimoni yo aguma arikararira kandi yarakize. nasubira ivyo ako n'akazi mu gatoyi reka tukirukana mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Mu bushobozi twahawe dayimoni muriza ndayitegeka mu izina rya Yesu. Wa mpemu mbi we y'amarira dayimoni umuteza kurira ivyo abona bimutera ubwoba ndabihagaritse mu bushobozi bw'amaraso ya Yesu, mu bushobozi bw'uwapfuye akazuka ntagasubire kurira uhereye umwanya mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Amen.